nkuko urashobora kubona abantu ugasanga abo ico cifuzo bari bagifise ariko barabuza aho baronkera kugira basohoke ariko rero ugaca usanga wowe usohotse bakugiriye jalousie ugasanga bakugiriye bifu bakugiriye jalousie ivyo bintu si ibintu vyiza umuntu n'umwansi gusa urumva kandi igikoko ca mbere n'umuntu utegerezwa gutinya n'umuntu urumva umuntu naho mukorera ivyiza vyose vyagute ugasanga muratemberana uramugurira icupa ukamugira ukunuku uguza ka brochette nawe ukamugurira ariko mu nyuma akacagaruka kugutangaza ngo uri bisesago urumva ngora sesago aho kuvuga ati ndashimye ujya muntu yaragira umutima binadamu ni adui hata umpende atabaki ni adui binadamu ni adui hata umpende atabaki ni adui ishi atoka ishi atoka. Yo, sup Burundi, East Africa, Africa, United States of America, Europe, Asia. Mambo vipi, ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. So moi je vais bien. Comme d'habitude, ma caméra, comme microphone, the Wagos TV. Je peux écrire the MC, aka the favorites. The people on the social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X. So family rabanezo ko amazogira subscribe ku rubuga rwacu ariko gwanyu Wagos TV kugira ngo dushobora kwirongera amakuru ameze fresh ari update ganiro bari kumanya ushobora no gusangiza umunezero inshuti n'abagenzi. So family ni mu kiganiro cyacu Super Show tugenda tubazaniramwo abanyempano bagiye batandukanye cyane mu gisata cy'imyidagaduro. Ya neza kuri microphone ya kabiri murabibona turi kumwe n'umwe mu gwaruka ariko arakora cyane abarizwa muri 257 Music Industry ku mazina ushobora kumwita Eva wa Peke niwe tugiye kubana nawe no munsi. So ntabarambero family reka tumuhe ikaze mu kiganiro cyacu Super Show. Eva wa Peke turagwaye ikaze mu kiganiro cyacu Super Show. Go merci sana kabisa kumikaze. Ndashima cyane kabisa. Of course. So by the way Eva wa Peke unapendeza. Merci sana. Merci kabisa. Thank you so much. So Eva wa Peke urashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutse abakunzi ba Wagos TV, uramutse n'abakunzi biterambere muri rusange. Ndabaramukije abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi ba Wagos TV n'abakunzi ba West Buja Music. Ndabaramukije cyane kabisa. Yeah, thank you so much. So turonge turabaramukije kandi bwake canke nkiri umwe wese bivanye na hariko aradukurikirana aherereye. So raba neza ko asuye kugira kandi subscribe kugira ngo ushobore gusangiza umunezero inshuti n'abagenzi. Ende shout behind camera Krama Pro no kudufasha kugira ngo amasana amashobore kuza ameze fresh. So ni Eva wa Peke muri kano kanya n'umuririmbyi w'umurundi ariko arakora cyane nkuko bigaragara usimbiye ku rubuga rwa YouTube uza gusanga hariko indirimbo yiswe Toka yaririmbanye n'umwe mu baririmbyi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni indirimbo za gusanga ku rubuga West Buja Music lebo ibarizwamwo umuririmbyi Eva wa Peke aje gutuyagira byinshi ku kazi kiwe ka misi yose. So Eva wa Peke ngenda guhaye kandi kaze mu kiganiro cyacu Super Show. Ego merci sana kumikaze. Nanje nkaba ndabashimiye Wagos TV kumikiganiro kabisa mukaza kumbaza mugafata umwana mukavuga ati reka tuje kumubaza ujya mutipe ngena akora ukuntu ndabashimiye cyane gose. Yeah, so thank you so much Eva wa Peke. Urashobora kuramutsa abakunzi bawe, abakunzi biterambere, abakunzi ba Wagos TV mu kubagirira freestyle y'indirimbo iyo rero ushobora kuza kumotiva abakunzi biwawe. Ishobora kuba indirimbo yawe muri kanyo kanya iriko iratrendinga, indirimbo Toka wakoranye ni cyamamare istanish mu muziki ndundi. Eva wa Peke, let's go. Eva wa Peke. Binadamu ni adui hata umpende atabaki ni adui. Binadamu ni adui hata umpende atabaki ni adui. Ishi atoka atoka na kuomba Baba bariki yanjia parolipo yanzia pakitakapoishia ni wewe tu kwani binadamu watu feki hata wape nini hawariziki harabigira inama kandari bingira
bagaponda bajama bajya no kuvyamwa niwangwara uzonyira ubukene nibwandukira vyinshi gwawe bike gwanje binadamu ni adui hata umupende atabaki ni adui ishi atoka ya Eva wa peke from West Buja Music ni kuwakilisha kama kawa. Wow, thank you so much. So this is Eva wa peke all the way from 257 Music Industry, exactly in West Buja Music. Yeah. So muri kano kanya Eva wa peke obarizwa muri label West Buja Music. Yeah. Muri kano kanya maze gusohora indirimbo yawe, indirimbo imeze neza ari kubuga gwa YouTube. Mbega so Eva wa peke abakunzi bawe, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi b'iterambere boshobora gusanga ibikorwa vya Eva wa peke neza na neza hehe ku platforms zizihe? Narige tuziko platforms ari nyinshi ku mazina yahe neza na neza. Zose barazironka ku rubuga rwa YouTube ni West Buja Music. Of course. Kuri TikTok ni West Buja Music. Kuri Facebook ni West Buja Music. Hose n'izindi platform hose niko urondera uvuga ati West Buja Music. Yeah, so uzitora bitoroshe cyane. Bitagoye. Vyoroshe ubitora vyoroshe cyane ucuzironka. Donc ukeneye ibikorwa vya Eva wa peke ni ku mazina ya West Buja Music label canke se umugwi ubarizwamwo Eva wa peke ni ku mbuga zose amazina ni West Buja Music. Yeah, so nimba ritari banga Eva wa peke umubano wa Eva wa peke na West Buja Music byo bimeze gute? Nimba rito bari banga naho nyene Eva wa peke. Umubano wa Eva wa peke na West Buja Music je dufitanye umubano mwiza kubera n'abantu nyene bantoye ndirimba narebura ndirimba ariko sinari bwaronke aho ntangurira aho ninjirira ariko West Buja Music irambona hanyuma ikirantora iravuga ati we tugomba dukorane tuguhe n'amasezerano hanyuma dukorane turabe iyo uzoshika kubera turabona ko ufise impano. Niko kuca bantora barangirisha test y'umuziki wa mbere babona ndawushoboye bambwirangire no kabiri babona ndawushoboye niko kubaca bansorera no wa gatatu n'izindi bambwiye ko nshoboye n'izindi ziriko ziraza. Dukorana neza cyane vraiment naco banyima. Urabona ko n'indirimbo nkora ziba zimeze neza vraiment. Biragaragara ko ababaye mu gushigikirwa. Urumva bankorera ibintu vyiza vraiment shaka nanje ndashima kabisa. Of course. Eva wa peke urahiswemwo mu rundi gwaruka nagatuzi ko ngaha talents ziri ngahanze ne nyinshi. Eva wa peke uragize amahigwe urunani canke celebo canke umuryango West Buja Music uraguhisemwo. Eske umusi wa mbere ubona ko wamaze kwinjira mu muryango West Buja Music. Eske wiyumvise gute umaze kubona kugiye kuronka ingobo zizogenda zigushigikira mu kugira ushobore gushira hanze vyoroshe impano yiwawe Eva peke? Yego jewe kweri umunsi wa mbere narinze ko ibintu bitari serie hajya ibintu umuntu hango ari gihe wibaza ko ibintu bitari serie ukavuga ati reka ndabe aho bizogerera. Of course. Umuntu hango barambwiye ati kora umuziki nyamba ushoboye kora umuziki. Urumva sikuvuga ati projet ya West ati ni muziki yonyene. Urumva West ifise projet nyinshi cyane urumva bace bagira ese kwanza y'umuziki ariko hariho n'ibindi bintu bazokora bitari by'umuziki ariko bazokora n'ibindi bintu kandi byinshi. Urumva mu muziki baca bangirisha ese babona ese ndatwe naje mu ntango nari nibaza ati bizoshoboka kubera nari nahize kera aho nzosorera umuziki aho nzogira gutari ku mistari ndayifise ndayujuje. Mistari ari myinshi mvuga ati nzoyisorera ariko mu nyuma rero ndahura na West maze guhura na manager bantu baramuconnecta nyene babagenzi banzi baramubwira tujya muntu yo bafite impano yo kuririmba nyambushe ufise uburyo bwo kumufasha uraba umufasha. Hanyuma naravuga ati je mukubwira ndavyemere nzovyemera ari uko niboneye. Anyemeje aramamagara ambwira imistari yawe numve ndamuririmbira araneze baravuga agenda rero muri studio turabe rero
turaja muri studio arariha amafaranga hanyuma ndasohora umuziki arariha na video ibintu bigenda neza caravuga ati ubuko mbonye ko ibintu bigenda neza reka rero tubandanyirize ngaho ubwo nibwo rugendo rwa Evo APK kugira shike muri West Buja Music so mbega uwo babonye Evo APK rya mbere akifuza kumenya Evo APK mbega ninde Evo APK avahe amazina nyakuri ya Evo APK nayahe nimba ari to bari banga Evo APK yego amazina ya nyakuri y'abavyeyi wanje nitwa Nunzwe n'Imana Evariste niryo zina ryanje Nunzwe n'Imana Evariste urumva ijya Eva benshi bibaza ngo umukobwa ngo nibiki hoya ijya ni Eva kubera izina ryanje ari Evariste tangurwa na Eva urumva niho je mvuga ati Eva kubera no nkikiri muto niko bakunda kumamagara ko razi kwizina bararica bakavuga abantu basanga uri Angeline bakakubwira ati ngo Ange uri nuzenye uri Everine bakakubwira Eve uri inde urumva uri Evariste bikivamo Eva mu bagenda baracamazi ucabonyera kano ka PK ukawa PK Evo APK afite tugiye ku kajambo PK ni umuntu abari distinct umuntu akora ibintu bidasana ivy'abandi n'ivyabaye nuko nyene umuntu akora ibintu yisangije akora ibintu bidasana urumva ni wa PK thank you so much so dushimire West Buja Music yoyo numva West Buja Music ni bamwe muri ko barafasha igihugu yego mu kuzamura impano z'igihugu sivyo z'igihugu kabisa bamwe muri ko barafasha igihugu kurera ugwaruka tubashimire babandanye bashigikira impano amatuzere ko Evo APK hariho nabandi ngera West Buja Music izobonamwo ubushobozi yongeranye nabo nyene ibashigikire yego ivyo biri muri projet kawaida vraiment biri muri projet muzobabona muzobabona mu minsi iza simvuze nejo canke njaje ariko muzobabona duteranaka mu West Buja Music kubera arumva ni lebo ni team n'umuryango je wa mbere gusa nduwo gutanguza nyene barabe ko system ishoboka urumva ko bamaze kubona ko bishoboka urumva nabandi mu bitege mu minsi iza bazoza yego so ni Evo APK muri kano kanya washize indirimbo yawe hanze indirimbo wiswe toka ni indirimbo wakoranye n'umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi Estanish yego arabizi abantu bese baramozi ndetse mu Burundi no hanze amaze gukora amateka menshi mbega Evo APK turabizi guhura n'aba legends birasaba ingufu byo byarakorere guhura na Estanish kugira ngo ashobore guhuza ibiyago byo byagenze gute byameze gute Evo APK nimba ari to bari banga guhura na Estanish je namuye kubera rebo ndirimbamo ya West Buja Music West Buja Music niyo yavuze ati tugomba tuguhigire umuririmbyi mworirimba tubona kuri umwanya woririmbana n'umuririmbyi uyu n'uyu baca baramugena hanyuma West Buja Music iragenda kuvugana nayo management yanje iravugana nawe hanyuma barahuza je nabonye dukora gusa urumva twese turabanyamuziki bo bambwiye ati uzoririmbana n'uyu nditegura nyuma dura muri studio niki turakora akazi urumva twe tuba tugeze kuvyo nyene twagenewe gukora eske wabonye bimeze gute kurakorana n'umuntu afite experience nini nyamo muziki umusi muhura muri injiranye studio Evo APK wewe ijya sene ukiyibona wayibona gute nice abari sene ikaze kubera iriki urabona nk'ubu dufate nk'ubu dufate basi nk'umukinyi w'umupira wawe urukinira ku ikomine ugatere ko ku ikomine ukaca ubona uyo munsi ugiye gukinira kuri stade urumva nawe we ko hariho difference cyangwa ubu wawe urukinira ngamuge ukabona tururi indege ati ngiye gukinira i Dubai urumva ko nawe we ari akantu kaza ukavuga ati no musimba niko ndakinira kandi uravuga ati no kazo ntegerezwa gukora ibishoboka ntegerezwa gukora ibishoboka byose kugira impano yanje najewe ndayerekane babonye ko ivyo urakora ukora ibintu uzi nkora ibintu nzi kabisa kubera nujya muri byagenda avuga ati kijya kintu nakoze ni kintu c'agaciro kubera urabona ko benshi bakunda kunegrija abaririmbyi ari bashasha ariho bakiza urumva nawe ukiri mushasha urituma urumva nka jewe sinituma management yanje niyo yituma ariko jewe nanje nituma gusohora umuziki
abantu yoryohera abantu gutanga message nziza mu bantu yoryohera abantu ico mba niko ndagwanira kuri jewe. Yeah, thank you so much. Ego. Yeah, so Eva Wapeke urasohoye indirimbo yawe toka muri kanya irahanze. So ikibazo ca mbere mbega Eva Wapeke indirimbo toka wakoranye na Estanish yaramaze gushika kuri gwa rugero wari wifuza ko yoshitsa yogerako handi wifuza ko yoshika eske Eva Wapeke iramaze ko ashika byo yameze gute? Gushika aho nshaka vraiment Yeah. na ugaye bike na byinshi navyaronka. Of course. Je ndashima vraiment ku ayigeze ndashima ariko nk'umuntu nyene no shaka irenze. Negume haji duge gose duge kandi je si kuvuga ngo iduge gusa n'abantu banayikunde. Kubera ari indirimbo kuduga ugasanga abantu nayo bakunda ariko gusa bamwe baguma bayira ariko ariyo ndirimbo dugasanga n'abantu baranayikunda wanashima no mu bantu iravuzwa kiranose ugasanga n'umuntu avuga ati je ijya ndirimbo yuyu ndayikunda ugasanga n'umufana no ku radio ara telefone aravuza ati je mvugiriza ijya ndirimbo yuyu rero urumva iki bamaze kuyikunda no shaka ko yoja mu mitima abafana bakayikunda hanyuma n'amaviews kagumiduga banayikunda kubera niho no mu myaka bazoguma bayisubiramo kandi bayumviriza. So none Eva Wapeke kugira ngo indirimbo yawe ikundwe mu novuga mu gihugu canke no hanze y'igihugu ikundwe no ku marezo social mbega hoko guki ku bakunzi bo muziki ndundi hoko guki ku bakunzi ba Eva Wapeke hoko guki ku bakunzi biterambere no ku bakunzi ba West Buja Music ku bakunzi urabona twebwe abaririmbyi support nico cambere kuri twebwe abaririmbyi ikintu tugwanira ni support yani no shaka ko abakunzi bodu supportinga cyane n'abatara abakunzi bacu bakadusupportinga kwero azi ko umuntu adakundwa na bose nibace baja by'ubufana ngo je nkunduyu ngo fanuyu ngo fanuyu rumva bagiye muri ivyo nta numwe mushasha yoza yoshikaho yogeze nta numwe yoashika avuga gusa basupportinge twese utarabiye ngo je fanuyu ugeze ku ndirimbo yanje uyirabe wanashimura ikinge ugire na comment ugire vyose na partage no mu bagenzi babwire hari umuziki mushasha wasohotse wa Estanish na Eva Wapeke kubera tugiye turagira ibintu by'inzigo byo kugwanyana ugasanga ngo kubera ari uyu nta niyo ndaba ngo kubera ari uyu oya ibyo muziki wacu nta uzoshika naho wodushikana twese dukundane n'abaririmbyi kandi bagenzi bacu dukundane abadutanguriye bakuru bacu dukundane nabandi bakiri bato nabandi batararonka uburyo bwo kuja muri studio kubera hariho n'abaririmbyi benshi usanga batararonka n'uburyo bwo kuja muri studio afise n'istari afise n'ikaye yuzuye ariko afise n'impano uyabara umuririmbyi vuga gusa abatararonka hajya ahantu ivyumviro vyiwabiserurira urumva nawe ni nuyu arashigikira ni wajya aba amakonser ugasanga nawe ni yagiye urumva tugashigikirana cyane kandi tugakundana umuziki wacu gose w'u Burundi tukawukunda kabisa kubera niwo muziki wacu niwo bakurambere badutanguriye niwo natwebwe tuzokora nabandi bazoza n'inyuma yacu kubera ubwasi buruma bukabisa ubundi nabandi bazoza n'inyuma y'indi myaka niwo muziki bazokora umuziki ndundi kandi bizoba bisaba support hatabayemo support hari ibintu bidashobora kugenda neza Eva oya hari ibintu bidashobora kugenda neza hariho intambwe udashobora gutera kwera hari abantu baguca intege urabona nk'uko urashobora kubona abantu ugasanga bo ico cifuzo bari bagifise ariko barabuza aho baronkera kugira basohoke ariko rero ukacusanga wowe usohotse bakugiriye jalousie ugasanga bakugiriye bifu bakugiriye jalousie ivyo bintu si ibintu vyiza nyamba ubona mugenzi wawe asohotse nawe uvuga ati najewe ejo bundi bizokunda ushobora gusanga uje sose ubwa mbere ahabwo nawe nyene yagiye kugufasha mu nyuma kubera nawe waruzi ko avuye aho yovuye kubera uravye abaririmbyi benshi majority y'abaririmbyi benshi bava kure nta muririmbyi ashika atora azavyoroshe
ngo ashikira ngo mu bintu byoroshe bagaca ashikira tora oya abanza gupambana umuririmbyi wese ava kure urumva dushigikirane abakuru bacu natwebwe bato n'abandi kandi bakiri munsi batararonka naho basorera iyo muziki yabo bayibone cyangwa bagira izo audio cyangwa ama video babone nabone tuvuga ati turabashigikiye ivyumviro vyabo babandanye kujya nyene kubera kajya niko kabari kazoza nyene ku muziki seke mu myaka iza baje bafise ijya mistari myiza babitse mu myaka iza nibo bajya abanyamuziki nyene so mwende majambo ntibacika intege bagume ku kivi asha bapambane zabo bagume bandika banashima bandika bakosora ari mistari yabo bayandika kubera nanje sinarinzi ko nogira kuri TV nogira kuri studio nogenda kubona n'aba DJ bakuru abaririmbyi babibihangange bazwi urumva cyangwa kwa ma televiziyo kumamagaza urumva ibiganiro kumamagara kusaba ibiganiro navyo narinzi vraiment ariko baho nshitsi namwe shitse ko ndayishima kabitse thank you so much dutera kamere abanyempano bose bari hanze bari ku kivi yuko bogumana esprit bagumana iphone bacika intege umunsi wabo kandi ndazi na wese izorondera abaririmbyi umuntu wese azoba afise impano ndazi muri ico gihe wese irondera abaririmbyi urumva nawe neko azobaronkeyeho cyangwa turetse na weste n'abandi bantu kubera hajya abagira neza sumwe gusa abantu benshi azoboneka n'abandi bagira neza n'abandi bagomba gufasha kandi umuziki ndundi bafashe urumva ufise impano yawe urumva muzoba mushoye mwese urumva uzobushoye ivyiyumviro undi nawe ashora amafaranga so thank you so much urateye imbere kabisa tugarutse gatonya ku ndirimbo toka indirimbo nziza muri kano kanya iri ku rubuga rwa YouTube rwa West Buja Music label ibarizwamwe umuririmbyi Eva wa Peki so mbega umaze kumviriza indirimbo toka cyanye uza kuyumviriza no munsi afite kino kiganiro mbega yumvemwe message imeze gute Eva wa Peki niye message wagombye gushikiriza abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi mu ndirimbo toka uri kumwe na Estanish message nagombye gushikiriza urumva ni message yo mu kibano yo mu kibano hajya usanga wowe ubaye hajya jewe mbaye niyo message kawaida nashatse gushikiriza ningene indirimbo ivuga binadamu ni adui hata umupende atabaki ni adui urumva ikuvuga ati umuntu n'umwansi gusa urumva kandi gikoko cyambere n'umuntu tegerezwa gutinya n'umuntu urumva umuntu nawo mukorera ivyiza byose vyagute ugasanga muratemberana uramugurira icupa ukamugira ukunuku uguza ka brochette nawe ukamugurira ariko mu nyuma akacagaruka kugutangaza ngo uri bisesago urumva ngora sesago aho kuvuga ati ndashimye bya muntu yaragira umutima yarageretse imwe kwanye arukundo niki ariko we bukeye ukaca ugenda kumuponda ni wajya navuze ati ngo bagaponda abajama bajya no kuvyamwa urumva wowe akora kunashima ko yanagusororeye ukaca uvuga ati ujya muntu nibisesagura acazimarira acazogira ukunuko ujya nabwenga afise urumva niyo rero nace mvuga ati reka rero ko ibintu biri mu kibano ndabisohore kubera je kaida Josi sohora ibyo nshatse oya je sohora ibintu mbona ku bantu kandi nkabona ko ivyo bintu ndabiririmbye vyo icigwa ku bantu yani vyo ba icigwa mwenge majambo yefu apeki yaririmbye true story warinde true story ibintu biba mu bantu ugasanga umuntu mugira iciza ugasanga wewe ariko arakwifuriza inabi ugasanga nk'umuntu ugasanga samuvyara ngo papa sije nobona arapfuye ngo shikire rijya tunga asigarana amatongo y'umuryango ngo n'umuvyeyi aramuvyara please urumva aho kunavuga ati umuvyeyi wanje imari zo mu ibihe byinshi mwindi wewe ari kugira ngo muduga ngo muzera ashaka ko ndarawugira ngo rika ahubwo ngo jewe sije nona arapfuye ugasanga binadamu
binadamu bora bakunda ariko ugasanga boni bagukunda ni adui. Kandi ukanamwereka n'urukundo ukanamwereka n'urukundo ariko wakaguma cyaguhinduka. Niko ni message mu kibano mu bantu. Yari abandi bashaka kubifata ukundi kubera abantu bumva kutariko. Urabona abantu bumva gutandukanye. Iyo mu marumva ikintu gutandukanye kiri umuntu wese akumva ikintu agashaka kukimagina uko yishakiye ariko jewe nkajewe nyene n'umuziki toka ni message natanze ku bantu mu kibano. Mu kibano ngene tubayeho mu kibano mu bantu niyo message natanze. So FOAPK mbere ko turangiza ikiganiro cyacu hari message uvuga ati iyi message sishobora kuva mu kiganiro ntashikirije abakunzi banje ntashikiriza abakunzi bo muziki ndundi. Message uvuga ati iyi message sinogenda ntayitanze ko bizagenda ko ariko kose ni yihe FOAPK? Message nagomba gutanga vraiment message yariho message yanje nyamukuru je no saba ko abantu bo dushigikira pana gushigikira twebwe gusa bo shigikira umuziki ndundi wose kira munyamuziki wose akava ava akaja wari wose iwe mushasha wowe aba legend ibe abandi bakivuka urumva bafise impano bakabashigikira cyane kandi bakanakundana n'ikintu cy'urukundo kubera muri industry arabuzemo n'ikintu cy'urukundo cyo kuvuga ati abaririmbyi bakundane bagira ikintu cy'urukundo yani pana kwinubana twese turi bamwe abaye winu buhundi naho twoshika muziki wacu naho twoshika vraiment naho shika twese kwanza dukurikirane dukundane kubera tudakundanye twebwe no tuzoza gukundwa n'umunyamahanga azoza umunyamahanga bari wadukunda twenyene kwanza kuri twebwe tutaranakundana kwanza nashitse abonye kwanza mwebwe mutari n'urukundo ico kintu naco acabona ko mwebwe mufise amacakubiri mubanza gukundana d'abord kandi mwebwe kuri mwebwe mukundane dushigikirane apana ngo ujani kanaka ngujani fulani ngujanu oya dukundane tumaze kumenyana kavuga ati ujana umuziki n'umunyamuziki turabona ibikorwa vyiwe akavuga ati reka tumusupportinge nitumucinege kubera batagushigikiye baba bariko baragucinege bariko baragucinege kandi rero abantu bariko baragucinege naho ukiri umwana ajya umwana nibamucinege umwana umubujije ikintu urumva ico kintu cumenga ahubwo ubumubwiye agikore umwana umubwiye nukore yajya urumva ahimuka kuzajya ahantu ahakoze ko ubu mutumye hajya batashatse kugushigira akagucinege urumva nawe we ni nkuko baba bagutumye urumva aca bagutuma ukora uvuga ati ngo bijya bintu ko barancanywe intege ahubwo reka ndabikore urumva ugaca usanga rero nawe uragiye urabikoze ariko usanga bigwanyemwo cyangwa ugasanga ntibigwanyemwo ariko kimwe gusa wicuririra kuvuga ati nzoshike kuco nateguriwe apana wifuza ico wateguriwe kubera kiri umuntu wese abafise ico yateguriwe nyamba uzobuyu bajya abastari bose ubona biba byaratewe uvuga ati wowe uzobuyu ariko haraza abantu babibuza benshi haraza n'abantu benshi banabibuza no kuri concert banamaze no gukwandika kanagufuta kugira ngo vemwe no akavuga ngo eri ushirego guyoko loko ariko we na mustari umwe byatabicamwe ariko rero wowe ukabijya bintu byose ukabifata nk'ibisanzwe gusa ukabifata nk'ibisanzwe ukavuga ati ari cyo nandikiwe umunsi n'umunsi gusa ari gihe izoshika ukarindira bisaba umutima kurindira n'umutima aje uri mu bintu by'urugendo bisaba umutima kugira ushike wihangane cyane kugira ushike kandi wihanganye urashika amahoro urashika amahoro kabisa uwitonzamira ibinozi thank you so much. So FOAPK shobore kugushimira twabanye neza mu kiganiro cya Super Show nitwizera ko nitagukenera n'indi curo kugira ngo dushobore kurabira hamwe ibi nabiriya
Eva Wapeke uzoshobora kutugamburikira ushigikiwe na West Buja Music label ubarizwamo muri kano kanya. Yego. Yeah, so Eva Wapeke urashobora gusezera abakunzi ba West Buja Music, usezera abakunzi bawe, usezera abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Wagos TV. Ego ndabasezeye kabisa, ndabasezeye kandi merci cyane. Merci sana kuduha ikiganiro. Nimwadutera kamo tuzobitaba cyangwa natwebwe tubatera kamo kubera urabona ko mwebwe atabayo mwebwe ni abaho twebwe. Urumva twese turakereraniye. No mu nyuma muni akamo nzobitaba naje sinzobura kamo ndabatera kubera urumva mwebwe nimwe mutuma tumenyekana, natwebwe nitwe dutuma namwebwe mumenyekana muronka akazi. Bakunze kuvuga ati twese n'abantu byose biracana. Merci sana ku bakunzi ba Wagos TV, ku bakunzi ba West Buja Music, ku bakunzi b'umuziki ndundi, nkaba ndabasezereye vraiment, ndabasezeye kabisa, ndabashimiye. Ndabashimiye mubandanye mudushigikira, mubandanye mudutera intege, natwe tuzorema, natwe tubiteguriye kuba ibintu byiza nga mu gihugu iwacu no hanze y'igihugu. Turabatumiye kubandanya muryoherwa n'ibiganiro byacu bigenda bica ku rubuga Wagos TV. Muzosanga ibiganiro nka Riot Test, muzosanga ibiganiro nka Super Show n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Mwongera musimbira ku rubuga rwa West Buja Music kuri platforms zose kugira ngo mushobore gushigikira zeno mpano z'igihugu. Mubandanya muryoherwa n'indirimbo Toka y'umuririmbyi Eva Wapeke ashoboye gukorana n'umuririmbyi akomeye mu gihugu cy'u Burundi Estanishi kugira ngo aboneka tariko ratamba yirorera. And shout out behind camera Clement Pro no kudufasha kugira ngo amasanamu ashobore kuza meze fresh. The shout out to the manager Hard J. Tubwira ati love you so much. See you later. Hasta la vista.